Bakunzi bahori Kanani TV n'umunezero mwinshi cyane gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ego rero kugira ngo dutangure kuganira reka tubanze dusenge. Mana y'amahoro, Mana y'imbabazi n'urukundo, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza kuri uyu munsi wa mbere utangura irindwi. Mwami Mana, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje. Nje ngushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi Mwami utugirira buri munsi. Nje ngushimira ko waturindiye mwitiruka utuviye amahoro kandi tukavyukira ku murimo wawe. Nevye igiciro kinini. Ese cyompa abanyumva bakabiha agaciro gusomba ibindi byose Mwami Imana twokora muri buno buzima. Kuko ijambo ryawe ritubwira neza gukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka ariko bo bakubona. Ese cyompa bakagira umwete, abantu bose bakagira umwete n'ishaka byuko kurondera no kunywana nawe. Rero mukunzi mwiza ndagushimiye ko twagiriwe neza nawe. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hari ibintu bitatu umuntu Imana iha igihe afise umutima ushima. Hariho ibintu bitatu bikomeye bituma ubuzima bwacu bumera neza, bituma duhorana umunezero, bituma duhorana amahoro, bituma duhora mu ntsinzi uko bukeye nuko bwije. Ivyo bintu bitatu tubikoze. Haleluya, haleluya. Turabihabwa igihe dushima. Turahabwa ivyo bintu bitatu, turabihabwa n'Imana igihe dushima, dufise umutima ushima. Haleluya. Arahiriwe, umva, arahiriwe gusumba abandi bahigwe bose mw'isi umuntu afise umutima ushima. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yobu igice ni ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa 20 n'uwa 22. Maze Yobu ava hasi yitabagurira ko umutamana wiwe, yimosha igiharabuga, yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe agaburuje. Izina ry'Uhoraho nirishimagizwe. Muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icaha canke ngo yegeke ikibi ku Mana. Amen. Bantu b'Imana, hari ibanga rikomeye mu gushima. Haleluya. Hari ibanga rikomeye rirutana amabanga yose nabonye iyo ushima. Mwumve Yobu. Rero bantu b'Imana, hari ibanga rikomeye rirutana amabanga yose nabonye muri iyi si, ibanga ryitwa gushima. Yobu yaburiye abana biwe umunsi umwe, abana 10 ngo bari mu munsi mukuru kumwe bavukana, hanyuma ngo inzu ibagwa ko bose bapira umunsi umwe. Yobu yari umutunzi rurangiranwa. Yari umutunzi rurangiranwa mu gihugu cy'iwabo, yubashwe n'abantu bose. Ariko ubutunzi bwe bwagiriye umunsi umwe. Yobu aba umukene, aryama ari umutunzi avyuka ari umukene. Yobu yari afise amagara meza, amerewe neza, atangorane nimwe afise, ari umuntu yubaha Imana, senga Imana. Ariko amagara amuvako. Ngo kuva ku mutwe gushika kwino ngo byari bihute. Ngo yarasigaye yiyegarisha urujo. Haleluya. Ngo yiyegarisha urujo ko no mu nzara harimwe bihute. Bisigura ngo Yobu nta kintu na kimwe kizima yari afise. Abagenzi baramuvako, inshuti bose baramuvako, meme n'umugore wiwe. Ushika amubwira ngo natuka Imana ngo ko yarasigaye amunukira, ngo natuka Imana yipfire. Ariko ni mwumva ibanga rikomeye ryabaye kuri Yobu. Ariya naha twasomye. Murumva? Ngo maze Yobu ava hasi yitanamurira ko impuzu ziwe. Urumva? Ngo ati, ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Ngo Uhoraho niwe yagavye kandi Uhoraho niwe agaburuje. Ngo izina ry'Uhoraho rishimagizwe.
ati izina ry'uhoraho rishimagizwe. Imana niyo yampaye ibi, Imana niyo yemeye kubitwara, aguma ashima Imana. Haleluya, aguma ashima Imana. Rero bantu b'Imana, gushima ni ibanga rikomeye, ni ibanga rikomeye. Yobu murumva muri ayo magara make yari afise, muri uko kubabara yari afise, yagumanye ivyizigiro. Haleluya. Umuntu asenga Imana ntacika intege, ntacika intege, agumana iki? Agumana ivyizigiro. Burya kugira ngo Satani agushobore muntu w'Imana, agukura mu ivyizigiro. Ariko iyo ufise umutima ushima, ugumana ivyizigiro, bavuga ngo uyu munsi naho bwije ejo buzoca. Haleluya, ejo buzoca. Ikindi kigira kabiri, bituma ukira ingwara, ndetse ukagira n'ingwara nke mu mubiri wawe, kuko twarabonye ko ingwara nyinshi ziterwa n'amarushwa, ziterwa n'amagorwa, ziterwa n'ivyumviro bibi, ziterwa n'amastress. Ariko Yobu muri ibyo byose, haleluya, muri izo ngorane zose yahuye nazo, yagumanye ishimwe mu mutima wiwe, bituma anesha n'ingwara mu mubiri wiwe. Haleluya, bituma anesha n'ingwara, bituma anesha kwiheba no kwihebura. Rero umuntu afise amashimwe mu mutima wiwe, ingwara ziramuhunga. Haleluya, ingwara ziramuhunga. Muze mubaze n'abantu bize ibintu byo kwa muganga, barazokubarira yuko abantu benshi bagira ama stress, bafise ingwara nyinshi gusumba umuntu yamanezerewe. Umuntu anezerewe mu mutima, umuntu anezerewe mu mutima agira ingwara nke. Haleluya, haleluya. Mu migani niho bavuga ngo umutima ngo ubabaye ngusabye amagufa, urumisha umusokoro. Umuntu ababaye muze mu murabe, yamana iminkanyari. Ariko umuntu afise umunezero, urumva aguma afise amahoro, aguma afise umunezero, aguma afise mine nziza. Ariko umuntu ababaye agira ingwara nyinshi muri we. Haleluya. Umuntu rero afise umutima ushima arahiriwe. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muri byose, mbase muri kimwe, muri byose no kuvuga iki? Muri byose harimo ibibabaje, harimo n'ibinezereye. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo no muri ibyo bibabaje, no muri ibyo biguteye ubwoba, ngo dushime. Mbega none uri mu biteye ubwoba wumva woshima gute? Ariko no muri ibyo bibi, urabye neza, usanga harimo ishimwe. Cyangwa nkunda kubwira abantu ngo mbega nikihe cyago wowe uramwe ishimwe? Nukubura. Erega hari umuntu abura ntahambe, we niwe washoye no kumuhamba, n'iryo nishimwe. Mbega niwe kwari bashobora kuja guhamba akihambana wenyene, mugawe ho waronse n'abaguherekeza kugira ngo uje guhamba wawe, aho nta shimwe ririmo. Nta shimwe ririmo. Uragwaye, uri mu bitaro, urafise abakugwaza, mbega ntihariho abatabagira, aho umva atashimwe ririmo. Ushobora kuba utagira n'uwaguserutse kumugagaseruka kumugira neza, kugirira neza, mbega nta shimwe ririmo. Mu byo duhura byose muri ubu buzima hari ishimwe, urondeye ishimwe woribona. Haleluya. Gushima harimo imbaraga, harimo ubushobozi bunesha umwansi. Haleluya. Ikindi, iyo ushima ugarana umuryango wose Satani yoshobora gucamo kugira ngo agutere. Haleluya. N'imyugarira amashimwe, n'imyugariro yugarana umwansi ngo ntaronke ahaca kugira ngo agire iki? Agutere. Bantu b'Imana, ibi ndabizi, ibi narabibonye. Iyo uri mu kibazo, Satani agira amajwi menshi, akwereka ko bicitse, akwereka ko atakigishoboka, akwereka ko ibyawe byarangiye. Ariko iyo uvuze ngo Mana, no muri ibi ndagushima, Mana, no muri ibi ndazi ko uzobihindura mu ibyiza, ko ijambo ryawe rimbwira ngo ibitubabaza ubihindura ngo bitunezereza. Mana, ndagushimira ko nibi ndabirengana kandi nzobirengana, nabaye umusirikare wundi.
haleluya nadugijwe ku yindi ntera amen nadugijwe yindi esikariye satani ukamwimira ukamubuza umuryango n'umwe akuronkamo haleluya iyo uri mu mashimwe iyo ushima iyo ufise amaso abona kurukama mu mashimwe satani ntakuronka ariko narabonye satani ashaka kugirisha ikiganiro gikomeye akakwereka amarushwa akakwereka amagogwa kandi ukayabamwo kandi agatuma uba kure y'Imana. Imana ntikunda abantu bafise imitima idashima. Imana ntikunda abantu bidoga. Imana ntikunda abantu bamana agahinda mu mutima. Ariko Imana inezerererwa umuntu afise umunezero, umuntu afise ukwizera. Na umva ega kwizera twasanze ari iki? Kwizera ni kintu, kwizera no kwizerera mu bintu ubona ko bitaboneka, ukabuzi ngo ndizera ko ejo niyaba unagwaye ukavuga ngo ndizera ko ejo nzoba nakize, niba butanabyara ukavuga ngo ndizera ko ejo nzoba mpetse umwana. Haleluya. Ugatangura kugenda nk'umuhetsi. Haleluya. Rero kwizera no kumenya neza udakekeranya kw'ibyo utabonesha aya maso ariko hari ahantu biri. Amen. Amen. Ukizera ko n'ibyo utari kurabona hari aho biri quelque part kandi uteza kubigenderamo byanka byakunda. Uwo mutima rero ni w'Imana ishaka. Aho rero naho uzocunesha satani, bizotuma ubaho mu mahoro, uzotuma ubaho mu munezero, bizotuma ubaho mu ntsinzi uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Haleluya. Urumva rero abantu bizera, abantu bafite umutima ushima nukuri barahiriwe. Barahiriwe. Nta mwasa azobagwanya, nta mwasa azobashobora. Haleluya. Kuko satani bantu b'Imana atubohesha umugozi dufise muri twebwe nyene. Ariko igihe umwimye akayiri, igihe umwimye passage ntashobora kwinjira. Rero cyo no kwifuriza muntu w'Imana ukabushaka kubaho mu mahoro n'umunezero, ukabushaka kuramba, ukabushaka gukora kuba inkora mutima y'Imana, shima. Haleluya. Shima no mu gihe kidakwiriye. Haleluya. Kandi ni washima mu gihe kidakwiriye Imana izogukorera ibikomeye. Muze murabe abantu bose babaye mu buzima bugoye kandi bakamunezerererwamwo, Imana yabakoreye ibikomeye. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Urera kandi uragororotse. Izina ryawe ni rukundo. Uradukunda Mwami Imana. Naho yisirimwe amagogwa n'amarushwa menshi, waratubwiye ngo ntimutinye nimuhumure. Waranesheje urupfu na kuzimu kandi rero abakwizeye intsinzi barayifise. Rero muvyeyi ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Izina ryawe rikomeze gushimwa no kubohana bose. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.